nitwa Bizindavya Atanazi bayita Kiraya. Yego. Kuko batamuzi cyane bavuze Kiraya uca mu bihunja bavuze Kiraya cyuka twatunyimba twakira tutaba tuzi uca mu bakiraya. Barashobora kuba batari bwamubone abacishize nk'akaririmbo abantu benshi bakadukurikira bashobora kuba baca bamumenye Kiraya tushirizeko akariko kose karimbo kariko kose kakera ariko akaririmbo pana kavyino akavyino biratandukanye kabyino akavyino uruvyino no kuvuga rufise ibitero n'icitabirizo akaririmbo karirimbo umuntu w'uruvyino ruririmbo umugu w'abantu urumva biratandukanye hariho uvyina utera n'abamwitabira bamugumiriza muri kano kanyombo iki muri ibyo ubu nyene eka ndirimbe basi ururirimbo akaririmbo ka kera hinge ndakubwire kibondo canje ijambo uzoshira ku mutima uri mu bigero ushingurwa we rukomere iyo ujoja hose wamutegera abantu ntibasangiye ingeso uritunga muntara utabaye urizigama Gatarina mwananje umwana wawe kuramo ariko aririmba hahandi dukunda kumubona uvyitwara mu gute no kuvuga yuko mu gihe tugezemo ni vyiza yuko umwana ingabire zose afise umureka akazishira habona hama hariyo uzosanga isumvye izindi akaba ari azoca kurikirana ubu ni ukuvuga yuko nari nsanzwe nkora amakaraoke hama hari igihe twajana kuva afise imyaka 3 ugasanga nk'ubu uvuye kuri sene aragiye kuri sene urabona kubera abona papa wiwe wabamenyereye n'abamizishe tuba dukorana ugasanga arabwiye ati mvugiriza nanje ndirimba akamuha microphone kaca aririmba tukabona arabitoye iyo n'ingabire imwe muzafise hama n'ingabire yo gutambara ifise arazi gutamba cane aramaze kuronka n'agashimwe ka première dame kuri stade muri festival y'aba diaspora uyu yari yatamviye nayo nyene kuyerekana no kuvuga yuko yama abona tugiye gutamba katubwira ati tujana tukamubwira ati we ntiyaragera arindira nga muri club twaramutwara hama umunsi umwe mama wari marraine acabwira aho biri kumwe ati nimundeke nanje namwe tubona arabishoboye atavye twari tuzi ego ni ikintu ciza cane umugabo nk'umuvyeyi kugira ngo uvuga ati umwana aracari muto afise imyaka 6 ni mike cane mbega nk'uko abandi baravuga ati ibi bintu bishobora kumumera nabi ntasubire kwiga neza aguma ashaka vya bindi ko bimuryohera kuririmba gutamba nta makenga wagize ko umwana washobora kuba bize hama imbere bishobora kumuzana mu bindi bintu atari vyiza haba ivyo vyo gutamba atamba muri club ihunja nije ndayirongoye twaratanguranye nayo harimo n'abandi bana bangana mbanzi ingene umugutunganije mbanzi umwanya w'abana n'umwanya w'ishure ni kuvuga yuko ibi vy'amakaraoke sinovuga yuko ubu ari mu gihe cyo gukora amakaraoke ubu turamuha umwanya rimwe muri vacances cyane mu vacances niho tumuha umwanya mbwa mu gihe c'amashure ni dushobora kumuha umwanya ngo aze kuririmba kandi no mu gihe ca vacances bona ko ari muto ntiyoririmba umwanya munini uramuha umwanya w'indirimbo imwe zibiri gusa mugabo uko agenda arakura ntavyibagire aguma bimenya nuko tumubwira ariko kw'ishure ateza gukurikirana kuko ibi vyose ntashobora kubishika katiza ishure n'ibikunda yego reka nakibarize gashiri urabikunda yego kubera ko ubikunda kwiga ukunda kuririmba ukunda gutamba wabibonye kuri nde nabonye kuri Duse ninde ni Duse n'umukuzine wiwe
babana muhira niwe yamwigisha yarataha kamwigisha gutamba no kuririmba. ushaka gushika he gashe? ushaka ko mu minsi iri imbere umaze kuba inkumi uzoba umeze gute, n'ibiko ushaka kuzoba ukora biruta ivyo papa wakora? Nzoririmba. uzobona musumbya na papa. Yego. Iyo uri imbere y'abari abantu bose uri kuririmba muri karaoke ntabwo buhora ugira? Oya. Uba wiyumva gute uri kuraririmbira abantu baryohewe? Amakado uba wiyumva gute? Ndyohewe. uca wumva nawe uryohewe cyane, wowe banezereza rwose? Yego. Kuririmba no gutamba n'icyo ukunda cyane? Gutamba. Nibyo ukunda cyane mugabo ukaca ushaka kuzokwa muririmba? Yego. Urumva neza ko umwana akunda gutamba gusumbya kuririmba, ariko uri kageze kiyo akavuga jewe nzoririmba. Ariko ashaka bivuze ko avuga ati jewe kuririmba sindabishobora cyane ariko gutamba ndabishobora. Urazinegurita uko biri kose arumva ko muri mukino akunda cyane ariki kiriya naco ubu gishoboye kuruta kiriya. Hari abatamvyi bakongera bakaririmba tuzi b'abaririmbyi benshi, harimo Tom So The Voice araririmba akongera agatamba. Ubu arashaka kubona umengo nyene mu minsi izazo ari umutamvyi akomeye cyane. Yego, mu gihe tuzi neza ko abavyeyi n'abantu ba mbere bashigikira cyangwa ntibashigikire ingabire y'umwana wavuga ati ibyo bintu ugiye mu biki ugiye gutamba oya reka ibyo ntawe nzogushikana, ariko hari umuvyeyi yabitahuye n'ikihe kintu cyatumye ubitahura? Jewe igituma nabitahuye, ubwa mbere narakunda umuziki kuva ndi umwana muto, narakunda kuririmba ndetse ubwa mbere niyumvira ko nzoba umuririmbyi nk'aba baririmbyi bandi. Ubwo amaze gukura ninjiye mu vy'akaranga numva ndabikunze gusumbya ibi vyo kuririmba bindi, mbona umwanya wanje no gushira mu karanga. Hama vyarangiriye akamaro kanini. Jewe natanguye amashuri y'intango ruguru gushika mu mwaka w'icumi, naje kwiga i Bujumbura mu mwaka w'11 niho natanguye ibintu vyo kuvyina. Mu mwaka w'12 nari ntanguye kuza ndaronka amamashe ndabikora gushika meze amashuri yisumbuye, ndatangura muri kaminuza y'umuco ndayiga nirihira mu mafaranga nkura muri ivyo, nongera nkora n'indi migambi. Ndabona yuko umwuga wose urashobora gutunga umuntu, mugabo birasaba base. Ishure ni base, utagiye mu ishure ngo umenye iyo mpano ukuntu itwara, hariho benshi zibapfa kubusa kubera bataronse iryo bakwe ryo gukura mu mutwe, niko nobivuga. Ego, ntituri ku mpano yo kuririmba gusa, hari impano nyinshi cyane urwaruka rufise. Ku bavyeyi benshi turabizi ko benshi batabitahura. Umwana akubwira ati jewe numva ashaka kuririmba, je ndafise impano gucapa, kubera abavyeyi batahuye ati jewe dufate ndi umuganga ingo nawe bijemo. Hari abavyeyi benshi bameze uko. Mbega nabona igiki bababwira, mbega harya ahantu haba hari ikintu kitagenda neza ku muvyeyi, hagati y'umuvyeyi n'umwana, mbega niki ko bahamagara batahura izo mpano z'abana? Ico novuga nuko abavyeyi bamwe baracabona yuko igihe cyabo arico gihe cacu canke kizoba igihe cyabo. Je nk'igihe ciwanje n'icyo bishobora gusa. Nimba je uwo muziki narawubayemo ugashobora kuntunga, uyu igihe ci urashobora kumutunga cyane gusumbya, kuko nibaza yuko uzoba warateye imbere gusumbya. Rero kera abavyeyi benshi gituma ibi batabiha agaciro, ishure diplome egare akazi, niko vyari biri. Mukabona munsi nimba umuvyeyi ari umuganga n'abadokiteri bangahe bari mwibarabara. Je ndi umujiriste sinchimanza, ndaririmba muri karaoke, ndavyina amamanza y'abantu, nivyo bintunze. Mugabe ivyo nize ntivyafuye ubusa. Ishure ngo mandarishira imbere kubera niyo capacité impa ukuntu ushobora kurongora ubuzima bwanje. Ego, ariko simpaka ngo
ivyo wize nivyo uno musi umuntu ntashobora gutungwa n'amashuri. Amashuri ni base y'ubuzima. Rero umwana azi gucapa mutera intege, mufashe muri bijya byo gucapa, ko ari umuvyeyi acavuga ngo ivyo nta kamaro bigira. N'ibiharura nubwo azi gucapa, niyo mubwira ko gucapa ari vyiza, na biriya biharura azobitora. Mubwo no mubwira ko gucapa ari bibi, ko ari kigugu ariko akora ibigugu, n'ibiharura aca bikigugu ko mu mutwe umwana wamaze kumwica. Mugamubwire ko vyose bijana n'ishure. Nk'uyarazi ko atazanye amanota meza, ntazosubira gutamba, nta karaoke nimwe ajamo gushika vacanciere. Ivyo biramutera ingufu kugira ngo azane amanota meza. Ego hari abavuga ati ego ndamuritsinda ndamweretse kwiyongabirana yiwe afise ari nziza, ariko reka tuja mu gisata c'indero canke ico novuga comportement, kwitwara kunitwara mu kibano nk'uko bigenza gute. Abavyeyi bavuga ati n'inama reka kaja muri bina indero ico kiba nke gusumba iyo yari afise. Ibyo umuntu muvyeyi nkawe yoca vyitwaramo gute? No kuvuga yuko umwana nk'uyu umukurikirana kuva hasi gushika hejuru. Uno munsi uteza kumenya mu ishure bimeze gute, eske ntibimusamaza. Hari abavyeyi nibi byo gutamba kugira ati umwana ndamuhagaritse kubera ko mu ishure ntaciga, ashitse mu ishure umwigisha abwira ko aca gumatamba gusa. Umugabo uteza kumenya eske mu ishure by'ishure arabikurikira canke acaguma muri bya bindi byo kuririmba, guma muri bya bindi byo gutamba. Kubijanye n'indero, indero utari muri ibi, n'abana benshi usanga bananira abavyeyi ibyo byose batabiciyemo. Indero y'umwana iraba umuvyeyi no mu kibano. No kuvuga yuko kugira umuntu arinda kura agera hageze, indero aba afise ni ibintu yamuye ahantu henshi bigenda biramwubaka. No kuvuga yuko babagenzi twagendana muri primaire hari imico n'abakuyeko, mugabo base ni indero yo kuziko niyo muhira mu nzu. Mbega muhiri wacu nibikibirekuwe nibikibitarekuwe, mbega muhiri wacu papa na mama babanye gute, mbega muhiri wacu guhanurana bigenda gute. Niyo ndero ya mbere. Hama hacaja kwigiye ku ishure secondaire ronka abandi bagenzi, université, ama association ugendamo, vyose bigenda biraza ukura ari bikakubaka bikakubwira umuntu. Rero umwana indero yiwe kugira ibe neza canke ibe nabi ntibiva ahantu abari, mu bintu abariho. Biriya ni vy'abantu tuvuga mu gasiko biri. Kube evre bavuga yuko ugiye kuraba monde y'abartiste n'abantu nyene bafise ukuntu bafatwa ukwabo. Abastar, kuvuga ko abastar bigenza uko abandi bantu batigenza. Ico kintu rero iyo kimaze kubuko wowe ukakibamo, ucuvuga uti jewe ninamera nk'abandi sinzoba ndi umustar. Kugira ngo umustar reka mpindure comportement. Ariko ivyo nivyo rero mugenda muganira uko agenda arakura, capacité yiwe uramubwira uti nakaraba ngene yitwara, bijya ntibiberewe, birabereye, ibi ntibibereye, bikagenda uko nyene hama ugasanga akuze bimeze neza. Hariho umuvyeyi amaze kwangira umwana ati ibi bintu ntavyujamo, umwana nawe bivanye n'ukuntu yiyumvamo ikintu ntegeze kugikora nuko agaca bikora mu gihe abavyeyi be bamwankiye. Hariho abaririmbyi n'umunsi bageze aho bageze bakubwira ati navyinjiremwo atanu mwashigikiye, abavyeyi bangwanya bagirane, mu nyuma bagenda kunshigikira. Mbega muri ako kanya umuvyeyi yankiye umwana akabikora ku nguvu, ku ruhande rw'umuvyeyi nkawe ubigenza gute? No kuvuga yuko ugiye kuraba mu baririmbyi bahari 80% babigiyemwe ari bato, abavyeyi babo ntibaba bavyemera. Niko imico yacu y'abarundi imeze, niko abarundi tumeze. Ni bimwe nababwira tutaratahura yuko impano ishobora gutunga umuntu. Kubera uno munsi abaheza amashure 90% ntibaronka akazi k'ivyo bize, bakora ibindi bintu bitajanye. Rero nibi nakazi igikenewe nk'abavyeyi
bakwiye gutahura abana babo mugabo bakabashigikira bakanabaherekeza muri izo mpano zabo. Je narabonye umu DJ akiri muto, hari higanwa ry'aba DJ, hari mama wiwe, abo bivukana bambaye udupira turiko yego tuje gushigikira umwana wacu. Vyarandyoheye cyane, naravuze ati uyu abavyeyi baratahuye ko babitahuye. Nukuvuga yuko kiriya gihe kubera bigiyemwo mu vyumvikana, umubwiye uti ikintu ugikora avuga ati nanje baranyubahirije. Burya nawe yagiye mugira brado fer muzobaho uko nyene gushika ateza kuca akora ibintu bikwereka yuko ariko akoresha ubwenge bwiwe wenyene aho bugera. Naco gituma uzosanga hari n'igihe bimufuye ko yampanira mufuye ko mbwari kumufasha kubera atashigikiwe yarakira umwana. Hari ubwenge yarafise bungana nyene nuko angana, ugasanga ari ibintu ariko abikora nkuko ari wenyene nyene abavyeyi baramuhivye. Ego reka turiko turarangiza. Naretse ikibazo yavuze ku vyerekeye amashuri, ariko kandi twese twaraciye mu mashuri twarabona ukuntu abarezi, ukuntu wasanga umenga akuzi mu kantu utuntu twakunda gukina amasketch kera cyangwa gutamba indirimbo z'ikirundi, akaba akuzi ko ivyo bintu birimwo, washika mu ishuri akama ari wabaza guhohora, sinovuga guhohotera cyangwa akurya umutima n'ubundi ntiwiga wari ngaha waje wagiye gutamba muri weekend wari muri karaoke narabibonye, ubu niuza gukosora kukibaho. Ivyo bintu birigira bishikira umwana wawe? Oya, ntibiramushikira. Kw'ishure yigako barabizi ko atamba, barazi ko aririmba. Hama nababwiye mu gihe c'amashuri ntabwo tumutwara mu makaraoke. Gihe c'amashuri ni ukwiga, mugabo muri vacances ahejeje ama examen weekend nyene ca tumutwara. Hama proclamation yazanye amanota meza, iyo ni devoir. Wewe no kuvuga arabizi yuko ni droit yiwe, aza twishuza kuzanira billet akubwira ati billet ngiyi uno munsi ntegerezwa kuronka ahantu ndirimba. Amanota yiwe arazi ko ari parmi les 10 premiers, ateza kuririmba kandi niyo makonvasiyo twahanye nawe. Yarenze ni kuvuga ko aho abandi bana basaba amakado nabitoye, wababwira ati mundondera ahantu ndirimbo n'umunsi. Ashaka ko uwo munsi umurondera ahantu ari karaoke ukamutwara ukamusabira karirimba indirimbo imwe canke zibiri, kanywa iyo fanta, umunsi w'uburyoshye. Wow, nta kintu ahora agusaba kijanye n'umuziki. Papa, dufate par exemple, papa uno munsi jenda shaka uzonjana muri studio nk'abandi ndirimbe ico kintu nikirasi studio ntarabimenya neza, mugara amaze nk'ubu narakoze indirimbo y'urunani carambwira ati tuzojane kwiririmba iyo ndirimbo, ndiko ndayikora. Muri arashobora kuzokura agahitamo gukora ivyo nyene abajewe, ndihebeye umuziki, ndihebeye gutamba imbyino z'ikirundi, muriteguriye kumushigikira nk'umwana wanyu? Ntegerezwa kumushigikira kubera ko nababwiye akarorero, ndabaha akarorero ko umuntu yashigikiwe ari umwana hize amashuri aja no kwiga hanze. Dogoye se yari umuririmbyi, amwigisha kuririmba ari umwana mutoyi. Hama kubera yabimushizemo bwanishora akamwambira ati iga Notre Dame yabo wa mbere, Dogoye yabo wa mbere. Bivuga gute? Bivuga yuko ahubwo iyo uri kurabimubuza umurungika kuja kwiga gatolika yakwereka ko ariko ariga, mugakiyumvira kubera ikibambujije. Mugabo mubwira uti ubu turiko turiga vacances, n'umwanya wawe wo gukora umuziki. Muri ico gihe aziga neza kandi aryohewe. Hama hariho igihe umwana nguyu asimana se aramushigikiye, ugasanga ku rundi ruhande ntakundi ivyo arimo. Mbega warashigikiwe mu mpande zose? Yego. Wow. Mama papa. Yego. Wow. Ni ibintu biryoshye, ibintu biri ku rutonde n'ukuri, ariko umva ko namwe mufise abana bafise impano ariko mukaguma mubabwira ngo mwegera umwumvirize.
umuvyizi hari abavyeyi babitahuye canke mutarabitahura muzi babatahuze ukuntu ibintu ushaka kubitondeka umwana akiga ariko kandi akabandanya agakora ibintu biri mu mutima wiwe. nene jewe uko ndavyibaza ku ruhande rw'umuvyeyi nibaza ko aba yibaza yuko birya bintu vya bindi yanavuga atagaco baraba barabiha bibaza birya bintu bizoca bituma heba ishure bizoca bituma ubundi muntu muvaye nyene akora ibintu yishakiye mugabo yabivuze neza ku ruhande rw'uko urashigikira umwana wiwe ni ikibazo gusa co kwegera umwana mwegere umube hafi ari kw'ishure umenye ivyiwe ndetse ari no hariya umube hafi ugenda uramenya vyiwe hama umushigikira mu mpano yiwe iyo nyene izomutunga nkuko bimaze gutunga abatari bake cyane rwose nk'uko tubikora mu kiganiro turaganira ibintu byinshi ariko tukavuga ngo ibintu byose twaganiriye umuntu yariko aradukurikira cyangwa ushitse kuri televiziyo yokuramwo iki nyamukuru inyigisho nyamukuru cyangwa isomo twokuramwo niyahe tukikibazo tuterekeze kuri uyu muvyeyi w'umwana. nibaza yuko igikenewe ni kijya nyine twavuze nuko abavyeyi bateza gutahura ko abana babo uno munsi aho tugeze bateza kubashigikira mu mpano zabo zitandukanye. Ubonye umwana akunda twavuze gucapa hari abandi bakunda gukora utuntu tujya tuntakunda gukora nico kimuri mujya n'impano yiwe gusa atabona ingene ayisohora ngene nayo yigira mushigikire muri ivyo hama umwigishe ndetse ageze mu mashuri yisumbuye umushire mu ishure ry'umwuga rijanye niyo mpano yo kwazokura niko azogenda arabidevelopa utebubone ivyo yarakeneye hama umwuga w'umutunge nyimba akunda kubaza simpaka azofate kirya babazisha azomenya kubikora vyige nimba warateguye kazoza ki uzomuhateriye ashiremo abakozi yiteza imbere. Ego murakoze cyane ariko imbere yo kuturangiza uyu mwana nabise nimba umugabo yirire umugabo nari kwigeje aducishize ko gato hanyuma turangiza ibiganiro cyacu. umugabo agira umugora nari kwegejewe nagize ngono z'amabwa kumbe nibarama uzopfuko washatse nkome bitwaruko nono isumbikijewe oya nditotondoko ndikora kagafata vyemere gushashe umukobwa agabana parara nimba rugutahira nahira myese ariko umusi wanje wawutwaye wiwe nawutwaye kubera kongezwe ufata goma guza n'uyundi ale kwa nyina yololo muzonyica yololo muzonyica jewe timbirako timbirako nawuja timbirako timbirako. iyi ndirimbo urayizi ni yande umuririmbyi ni ndayiririmbye bamwibagiye tomboza batatu uri kuriyumvira bamwibagiye atangurwa n'iduniya Bidata Olga Noria. wow kunda cyane Yego Bidata Olga na Noria na kayi kajambo babwira bariko barakumviriza ubabwiye gute urabakunda Yego Bidata nk'uba gusavye ko mwakora n'indirimbo muvyemeye Yego uriteguye gukorana nawe Yego nuhe muririmbyi w'umurundi ukunda gusoma wenyine ukunda wa mbere
Fizo. Wow, badadani. Fizo wubahwe. Akarimbo ukunda n'akahe? Urazi akarimbo ka Fizo none? Nta karimbo ka Fizo wahutse. Nako wibuka. Fizo n'umugenzi wiwe bahora bifotoza. Vuga akarimbo k'ukunda sa tugashiramo ubunyene. Nako wibuka. Urukura kiyumvira. Tugushiremo basi ka Fizo ako dushaka. Ako dushaka. Ndabizi ni sawa. Ndabizi. Sawa, tugene na ndabizi tubashimiye cyane ko mwashoye kutwitaba. Turabashimiye cyane. Uzogaruka ikindi gihe? Yego. Uzoza tuzana ibiki? Bishasha. Bijya ururimbo muri karaoke ni hehe na hehe papa urakujana? Yahibagi. Yatsinze umwana muze kumutahura bahamujana kwa Jésus Marie bahamujana zonzi duhora tubona rimwe rimwe cyane aho aririmba mu makaraoke muzogende mu murabyo ubu ni muri vacances yego aririmba muraryoherwa n'ukuri tubashimire cyane hama mu buhinga bw'ivyuma karimbo ka Fizo mana yaje ndabizi mugatugature kino kibondo hanyuma ndagushimiye cyane twakoranye neza. Ego nene wakoze cyane numva umengo no basaba kano kantu hari abantu bashaka kuba bariko baradukurikirana hariho benshi bavuga mu nyuma abantu bamaze kugenda bakumva yuko bashaka gushigikira kino kibondo canke papa wiwe canke bashaka kubarondera ikindi gihe bagakorana ikintu mbega ku bantu bakeneye bo bakura hehe hari imbuga mukoresha canke hari akanima aho basigira bashaka kubaronka kuba bakeneye. Okay. Bon, numéro de téléphone 79 966 653 canke 61 177 048. Ego cyane murakoze cyane mugire aho mwubahwe amagana n'amajana iwanyu no mu byanyu murakoze.